Mwiriwe canke mwaramutse kuriko baradukurikirana kuri Facebook na YouTube vya Gitega Entertainment TV. Ndabaramutse namwe mudukurikirana muciye kwijana na kane n'igice kimwe kuri Radio Terimbere FM. Ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe. Ikiganiro gitegurwa kigashikirizwa na Radio Terimbere FM na Gitega Entertainment TV biciye mu mugambi w'igihugu ujejwe incanco ari wo PEV mu mfunyafunyo. Ikirangamisi c'incanco ni urutonde rwateguwe n'abahinga mu vy'amagara y'abantu rwerekana igihe n'ukuntu umuntu akwiye guhabwa incanco kugira akingirwe indwara zitandukira. Rero iyo ico kirangamisi kitubahirijwe, umuntu ashobora kutagira ubudahangarwa bukwiye bw'incanco, bigatuma agira ubudahangarwa budakwiye bwo kwikingira indwara zimwe zimwe zikomakomeye. Ivyo rero bishobora gutuma indwara zishobora kwirindwa hakoreshejwe incanco zikwiragira mu muryango, zigatera ingorane ku buzima bw'abantu cane cane abana n'abakenyezi bibungenze. Nico gituma ari ngirakamaro kubahiriza neza ikirangamisi c'incanco mu ntumbero yo gukingira amagara y'abantu n'iterambere ry'umuryango muri rusange. Rero muri kino kiganiro kidasanzwe co kuri uno musi, turi kumwe n'abatumire aribo baza kudufasha kwishura ku kibazo kigira kiti: ni izihe ngaruka zibonekeza mu gihe hatubahirijwe ikirangamisi c'incanco? Umutumire wa mbere ni Kennedy Mfatirimana, akaba ari n'icegera c'uwurongoye quartier Nyabisindu iri mu gisagara ca Gitega. Umutumire agira kabiri ni umwe mu bavyeyi asanzwe n'abacandagisha ibibondo, akaba yitwa Arsene Niyonkuru. Umutumire wa gatatu nawe ni Ernest Twagirayezu, akaba ari umwe mu bakirisi basengera mw'idini rya Katolika. Uwugiye kubashikiriza kino kiganiro ni Diera Mukiza, nongere ndabaha ikaze. Ikibazo ca mbere turagitumbereza ku muvyeyi akaba asanzwe acandagisha n'abana, ni Niyonkuru Arsene. Mbega Arsene, ni izihe ngaruka zibonekeza mu gihe hatubahirijwe ikirangamisi c'incanco? Ingaruka zikunda kwibonekeza mu kibano rimwe rimwe, umuvyeyi wese ubundi bwo abazi kategerezwa gucandagisha abana biwe. Muri uko gucandagisha abana biwe baba bariko barabakingira rero indwara zigiye zitandukanye. Iyo udakurikije ico kirangamisi, turagenda turabona abana bagenda barahura n'ingorane zitandukanye, kuko urabona haraza ibiza, burya izo ncanco bazishizeho kugira zikingire ivyo biza biraza bifata abo bana, bongere banakingire n'abandi bana mu kibano. Iyo rero abavyeyi batariko baracandagisha abana, ingaruka zigaruka kuri ca kibano. Nta terambere rishobora kuba mu rugo, kuko umwanya wose usanga uguma ujana abana kwa muganga bivuye kuri za canco utagiye kugira baronse abo bana, bikanatuma musubira inyuma mw'iterambere ry'imiryango. Mbega mu kibano hari abo uhora ubona badakurikiza ico kirangamisi, kuko hari abo sikunze gusanga baguma bavuga ngo nzoba ndagenda kuba ndacandagisha umwana ejo, no musi mfise akazi kenshi, no musi vyangoye. Mbega mu kibano hari abavyeyi nk'abo ukunze kubona baza barasubiza inyuma ico kirangamisi bakagenda ku kirangamisi bo nyene bishingiye? Mu ncamake baravuga ati nta mwonga ubura isata ibidahizwe. Mu kibano turagenda turabona abana bagenda baragwaragurika, kumbure biva kuri za canco bataronswa n'abavyeyi babo batabatwaye ku gihe. Ico rero uca usanga ubutunzi bw'umuryango buhahonera, ugaca usanga nta terambere riri mu rugo. Ivyo rero vyinshi rimwe rimwe birakunda kubaho, ugasanga n'umwana yagwaye ibintu batazi iyo vyavuye, kumbure ni za canco ataronswa. Turi kumwe kandi n'uwundi mutumire Ernest Twagirayezu, amwe mu bakirisi basengera mw'idini rya Katolika. Mbe Ernest, aho musanzwe musengera barabahimiriza kwitabira incanco no gukurikiza ikirangamisi c'incanco? Baraduhimiriza barahimiriza gucandagisha, kuronka incandago nk'uko zibisabwa, kuko kenshi iyo turi gusenga haraca amatangazo ahimiriza abantu kuja gucandagisha abana hisunzwe ikirangamisi kiba catanzwe. Novuga ati kubera kenshi amatangazo aca mw'ishengero, nibaza yuko ari ishengero risanzwe itavyemera ko izo ncandago zitangwa, nibaza ko n'itangazo batoricishayo, barayicishayo. Kandi n'abandi ba Kristu dusenga hamwe mu kibano tubana, barabona bagiye kwitabira izo ncandago. Ego muri rusange novuga ati barazitabira. Nta bakwega amaguru canke bamwe bahora bavuga ngo nzoba ndamucandagisha, hanyuma gutyo ugasanga na ca kirangamisi batanze caramaze kurengana? Abakwega amaguru ntibabura, iyo ikintu gihimirijwe twese turabizi,
haraba cumva n'ingoga n'abandi bagifata minenegwe nubwo kiba ari cingenzi ku buzima bwacu. Ikibazo ari ca kindi tugarukana kwa Kennedy Mfatirimana asanzwe ari cegera c'uwurongoye quartier Nyabisindo ngaho mu gisagara ca Gitega. Mbega Kennedy, ni izihe ngaruka zibonekeza mu gihe hatubahirijwe ikirangamisi c'incanco? Nko mu kibano ingaruka zikunda kwibonekeza ni ingaruka nyinshi cyane kuko iyo abavyeyi badacandagishije abana biratuma abo bana umubiri wabo utagira ubwirindizi kugira ngo umubiri wabo ushobore kurinda ingwara izarizo zose zoza ziwufata. Aha novuga habonetse nk'ingwara zirya zandukira mu gihe batacandagishije abana izo ngwara zirashobora kwandukira abandi bana bigatuma ba bana bagwaragurika cyane. Iyo rero bigenze gutyo abana bamaze kugwaragurika no kuvuga mu kibano haba habaye ingorane nyinshi, abavyeyi ntibaba bakija ku mirimo bose bama batonda bagenda kwa muganga kugira ngo bashobore kuvuza abo bana babo. Ivyo navyo mu kibano bituma byaterambere ridashoboka kuko abavyeyi ntibaba bakija ku bikorwa, batagiye ku bikorwa naho iterambere ryo mu ngo riba ryatitutse kuko bashobora kuronka ingene bashobora kwiteza imbere kubera baba kwa muganga. Ivyo navyo bigatuma na yambona kazoza idashoboka kuko abantu baca bama kwa muganga. Mbega mu kibano nk'abo murongoye mubona bitabira incanco? Twege nk'aho dusanzwe turongoye ngerageje kuraba ingene ico kirangamisi kijanye n'incanco iyo gishitse akenshi turakorana n'abaremesha kiyago. Abaremesha kiyago baratubwira yuko hageze incanco, mbere wanashaka nk'iwacu uko bahora bakunda kubigira, abo baremesha kiyago n'abaganga baba baje kubakoresha izo ncanco bakunda kuza bikabera ku ngoro y'umutumba. Hama rero muri ico gihe turabwira abo mu ntwaro nk'abagacimbiri n'abanyumba kumi bakaca bararika abene gihugu kugira ngo bamenye igikorwa kiriko kirabera muri quartier, canke tukarondera muri barya abantu twokwita abamotsi ni barya abantu bahora bagenda baravuga ibiriko biraba bakaza baratembera amakartier, bakaza baratembera quartier yose ku Bucimbiri kwa nyumba kumi hose bagatembera kugira ngo abene gihugu bose babimenye. Aho rero nk'iwacu ngerageje kuraba baravyitabirira cyane kandi ivyo navyo bikaca biduha n'icizere yuko atana abantu bakunda kugwaragurika cyane. Mbega muba mwishimira n'ukuntu mukorana n'abaremesha kiyago muri ico gikorwa cyo guhimiriza ivyerekeye incanco? Turavyishimira cyane kuko urabona nka twebwe abo mu ntwaro twama turi mu bikorwa bitandukanye, tuza kwitaba amanama, tuja mu bikorwa ibi canke biriya. Nk'iyo rero ico gikorwa kigeze haraho twe tutabimenya. Igituma mvuga ko dukorana neza abo baremesha kiyago nibo baza bakadutelefona canke bakadusanga ku biro aho dusanzwe dukorera bakatubwira ati burya himirije igikorwa iki kizoba ku munsi munaka, bwira abene gihugu musanzwe murongoye kugira ngo bazovyitabirira. Natwe rero kaca tugenda mu bene gihugu tugaca kwa gacimbiri nkuko nabibabwiye kwa nyumba kumi, hama ubwo butumwa bugaheza bugashikira abene gihugu bose atawuvuyemo. Mu kurangiza kino kiganiro dusozerere ku mpanuro zagiye zitangwa n'abana batumire bacu ko ari batatu: Arsene umuvyeyi asanzwe acandagisha abana, Ernest umukirisi asanzwe asengera mu idini rya Katolika, na Kennedy Mfatirimana asanzwe ari cegera c'uwurongoye quartier Nyabisindo hano mu gisagara ca Gitega. Akamo cyato bataca nk'impanuro nuko umwana burya iyo avutse iyo bagiye kumucandagisha hari agakaye babaha, ako gakaye kaba karimwo ikirangamisi c'ukungene abana bazoza barabaha incanco. Nibabe rero bakurikiza zirya ncanco babandikiye nyambaru amezi 3, amezi 6 canke amezi 9 n'umwaka n'inusu kugira abo bana bashobore kugira amagara meza. Nukumenya neza ko nyimba izo ncanco ziba ziteguwe kandi ziba zateguwe kuri ico kirangamisi, ziba zateguriwe ubusa, aka muntu yobatera no kuzitabira kuko ingaruka zigaruka kuri twebwe no ku miryango yacu twe tutaba twazikoresheje abo vyega. Kenshi abana bacu ugasanga muri kazoza bibazana ingaruka mbi nyinshi bivuye kuri
kwa gukwega amaguru canke kwayica amatwi ku kamo kaba katewe k'igikorwa kandi kiba cizweko neza kugira ngo tugikoreshe dukingire amagara yacu. Akamo twotera abenegihugu canke abantu bose bariko baratwumviriza nuko iyo ico kirangamisi kigeze c'incanco abantu bose botegerezwa kucubahiriza bakagerageza kwitaba bashimitse mbere hakajamwo n'itegeko kuko hariho nk'abantu usanga bamwe batabizi tukavuga tuti barabe nk'abaremesha kiyago nyene baze baragirisha nk'amanama nk'iyo dukoranije amanama bakaza barabicishamwo kugira ngo abenegihugu baze barabimenya. Hama ikindi naco murabona yuko nk'abana iyo bavutse bakunda guha udukaye abavyeyi kandi turya dukaye natwo tukaba turimwo ikirangamisi c'ingene bazoza baracandagisha abana ku mezi 3, 6, ku mezi 9, ku mwaka n'inusu gutyo bigatuma rero baza barabibibutsa kugira ngo baze bararaba no muri karya gakaye kugira ngo ntibashobore kuvyibagira. Nino kw'izina mpanuro duciye turangiriza ko ikiganiro co kuri uno munsi kidasanzwe ndabibutsa ko ari ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa na Radio Terimbere FM na Gitega Entertainment TV biciye mu mugambi w'igihugu ujejwe incanco ari wo PEP mu mfunyafunyo. Ndabashimira cyane mwebwe mwese mwereko muradukurikirana ariko kandi ndabibutsa ndabatubwirira kugira j'aime, partage na s'abonner.